Uyu munsi tugiye kukubwira amazina ushobora kwita umwana wawe w'umukobwa ajanye n'ukwezi kwa gatandatu. Urabona ko tugiye kwinjira muku kwezi kwa gatandatu. Rero uyu munsi twagwitiyemwo amazina 20 n'ibisobanuro vyayo ushobora kwita umwana wawe w'umukobwa. Turahera kw'izina rya 20 kugeza ku rya mbere. Izina rya 20 ushobora kwita umwana wawe w'umukobwa avutse mu kwezi kwa gatandatu, turasanga izina bita June. June ni izina ry'umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Bwongereza. Iri zina rikaba risobanuye ngo uwitiriwe ukwezi kwa gatandatu. Ku mwanya w'19 turasanga izina bita Mayla. Mayla ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina rishobora gukomoka no mu Bugiriki. Iri zina rikaba risobanuye ngo uw'agaciro canke umwubahwa. Ku mwanya w'18 turasanga izina bita Zeri. Zeri ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Bufaransa. Iri zina rikaba risobanuye ngo ishaka canke umwete. Ku mwanya w'17 turasanga izina bita Jade. Izina Jade ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Bwongereza. Iri zina rishobora no gukomoka mu Bufaransa. Iri zina rikaba risobanuye ngo ibuye ryiza ry'agaciro. Ku mwanya wa 16 turasanga izina bita Lia. Lia ni izina rikomoka mu ndimi nyinshi, ariko iri zina rikaba rikomoka mu Baratini. Iri zina rikaba risobanuye urumuri, ariko mu Buhindi iri zina rikaba risobanuye ngo ubwenge. Ku mwanya wa 15 turasanga izina bita Abi. Iri zina rikomoka mu Bwongereza ku izina Abigail. Iri zina ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba risobanuye ngo umunezero wa data canke uwuzana umunezero. Ku mwanya wa 14 turasanga izina bita Arena. Arena ni izina ry'abana b'abakobwa rikomoka mu Barabu. Iri zina rishobora no gukomoka mu Bagiriki. Iri zina rikaba risobanuye ngo uworoheje mwiza. Ku mwanya wa 13 turasanga izina bita Amira. Amira ni izina ry'abana b'abakobwa rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo umwamikazi. Ku mwanya wa 12 turasanga izina bita Ava. Iri Ava ni izina rikomoka mu Baheburayo. Iri zina rishobora no gukomoka mu Baratini. Iri zina rikaba risobanuye ngo ubuzima. Ku mwanya w'11 turasanga izina bita Azaria. Azaria ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Baheburayo. Iri zina rikaba risobanuye ngo uhoraho yaramfashije canke uwafashijwe n'Imana. Ku mwanya w'10 turasanga izina bita Belkis. Iri zina ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo umwamikazi w'ubwenge. Ku mwanya w'9 turasanga izina bita Lexa. Iri zina Lexa rikomoka mu Bagiriki, ariko iri zina rikaba rikoreshwa cane mu bihugu vya Polonye canke Ukraine. Iri zina rikaba risobanuye ngo uwurinda abantu. Ku mwanya w'8 turasanga izina bita Lila. Lila ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Bwongereza. Iri zina rishobora gukomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo ijambo. Ku mwanya w'7 turasanga izina bita Medina. Medina ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Barabu kuko ni izina ry'igisagara cyo mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo igisagara c'intumwa canke ahantu heranda canke ahantu h'abatagatifu. Izina dusanga kuri urutonde rya 6 turasanga izina bita Neia. Neia ni izina ry'abana b'abakobwa rikomoka mu Bagiriki. Iri zina rikaba risobanuye ngo umukobwa muto, ariko iri zina rishobora no gukomoka muri Hawaii, ariko muri Hawaii iri zina risigura urumuri rw'izuba kuko rijanye no kwezi kwa gatandatu. Ku mwanya wa 5 turasanga izina bita Seyana. Seyana ni izina ry'abana b'abakobwa rikomoka mu Bagiriki. Iri zina rikaba risobanuye ngo Imana n'ubuntu. Iri zina rishobora no gukomoka mu Baratini kandi. Ku mwanya wa 4 turasanga izina bita
zina cyangwa zina. Iri zina rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo umwamikazi w'ubwiza. Reka ndagusabe ugira iki kiganiro hano hantu, urabe ko wadufyondeye like, urabe yuko wakoze subscribe, hanyuma nimba ari ikindi wipfuza twandikire muri commentaire tuzokwigushikiriza. Murakoze cyane. Reka tubandanye n'uru rutonde. Ku mwanya wa gatatu turasanga izina bita Zoha. Iri zina Zoha rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo urumuri. Ku mwanya wa kabiri tuje kurangiza uru rutonde turasanga izina bita Nohan. Iri zina ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikoreshwa cyane mu bihugu by'amajyaruguru ya Afurika. Iri zina rikaba risobanuye ngo umuco w'ineza canke urumuri rw'umugisha. Nohan. Izina rya mbere usanga kuri uru rutonde ushobora kwita umwana wawe avutse mu kwezi kwa gatandatu ariko umwana w'umukobwa. Iri zina ni izina bita Lu. Lu ni izina ry'abana b'abakobwa ushobora no guha umwana wawe w'umuhungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Bwongereza. Iri zina rikaba risobanuye ngo intwari izwi. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Nimbugije ikiganiro hano hantu, uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Mukomeze mudukurikirana, dukomeze duha urutonde rw'ayandi mazina menshi. Murakoze cyane.